Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye bakunzi n'ikimenyesha makuru Kibonobono Media mukongera mukaba n'abanywanyi bacu beneco abanyamitahe mu ma koperative y'abarimyi b'igiterwa c'Kibonobono n'urunani rwayo inaskoki ndagarutse kandi nitwa David Tuyisabe nkuko mubibona murabona yuko ndi kuri terre no munsi ndi hano rero aha turi muri Bubanza katohite muri Bubanza ariko ubu vyarahindutse ni muri Bujumbura kabo ni mu mugambi wacu tuyita metropole Bubanza twashitse rero hano turi neza na neza Gihanga kuri centre niho turi urabona yuko ku bantu muzi Gihanga imvukira z'Igihanga abari hirya no hino abari hanze y'igihugu twageze iwanyu Igihanga kandi baza ko mu video yose twagiye tubereka ndio rya mbere tuberetse turi Gihanga uretse ko twaheruka kubereka turi Igihanga hariya hirya mu Kagwema aho twagiye ku raba imirima ikibonobono turi kumwe n'abanyeshuri. Okay, hari mu ntumbero rero kubamenyesha icatuzanye hano ico twaje gukora. Mu bisanzwe murazi yuko twatanguye ari koperative yitwa Kibonobono oyo. Hanyuma rero koperative yarakuze irabamwo abanywanyi batari bake mu nyuma rero yimanyagura ama koperative 17 yose yitwa Kibonobono aho usanga Kibonobono Bubanza, Kibonobono Bujumbura, Kibonobono Cibitoke, Kibonobono Ngozi, Kibonobono Muyinga, Kibonobono Makamba, Kibonobono Rutana n'izindi za Kibonobono zitirirwa ya za ntara uko za 18 zimwe zahahora. Rero nubundi abanywanyi bateye baba benshi ko murazi ko dukeneye abanywanyi miliyoni urana nk'aba bantu bose bari ngaha rero ni abanywanyi bo muri Kibonobono Bubanza. Rero iyo abanywanyi babaye benshi kuko urabona ko ngaha ni Gihanga kuri centre ni hariya kugira ngo bashike kuri centre ni kure ico tuca dukora tuza rero tukabegereza tugashiraho Kibonobono rero nk'ubu twaje gushiraho Kibonobono Gihanga Kibonobono Gihanga rero twaje no kuca tubugururira biro yabo hajya ni kuvuga uru rubanza tugomba dukore hano ni kugana n'abanywanyi bwa mbere kugira ngo batubone batubaze ibibazo baba bafise tubishure hama doje kubishura rero tuje tuvugana ingene tubandanya turima igiterwa c'Kibonobono hano Gihanga dukorana ya migambi rero kugura isabune kugura amavuta n'ibindi nibi rero twajemo ngaha nibaza ko mukanya turahava tuca dutangura ibiganiro nabo kugira ngo rero cyo tugira amatora dutore abazoduserukira muri Kibonobono Gihanga cyari byo rero tuba twifuza kumenyesha inshuti zacu abanywanyi muri hirya no hino ibiba biriko birakoreka nuko rero tugume turi kumwe hano kuri kamera tuzomenya ibitari bike kandi nezera yuko ndavye ko abanywanyi bitavye ni benshi nibaza yuko ibiganiro biza kuba vyiza kandi catuzanye tuzakugishikako mwari kumwe nanje David Tuyisabe inyuma ya kamera turi kumwe na Desire Konate hari equipe twagendanye hariya cyo kimwe n'abavibanza baje hano kugira ngo dukore kino gikorwa tugikore mu nzira Imana ibahezagire ndakwibutse yuko kuba umunywanyi ukaba umwe nkaba ni 12,000 gusa sa amafaranga menshi kandi ndakwibutse ko igikorwa cihuta dufise tuko turakora ni kubaka ryahinguriro ryo mu Ruyigi hariya murakoze cyane Imana ibahezagire.